Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka mwiriwe canke mwaramutse bivaye naho muri ko muratumviriza muherereye. Iyi radio mushobora kuyumva muce kuri website akaburungu Radio Peace FM akaburungu.com kandi mukayumva ikibiraho amasaha 28 kuri 28. Turi ku munsi wa kabiri w'igenekerezo rya kane ruhuhuma mwaka 2025 ngize ingingo nkuru zigize amakuru y'ino munsi. Leta y'u Burundi bicishijwe ku mushikiranganje wo kwivuna abansi Alexander Mutabazi ivuga ko ibyaraye bishikirijwe n'umushikiranganje imigenderanire n'amakungu wo mu Rwanda ko ari ibinyoma byambaye ubusa. Muravyumva mukanya. Umugambwe utavuga rumwe na leta y'u Burundi ya CNDD FDD MSD warawushize habona urwandiko rwiyamiriza amajambo aheruka gushikirizwa n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye bijanye nuko u Rwanda ruzotera u Burundi ukaza gukurikira umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe Meze François Nyamoya. Nuko twari twababwiye mu makuru yacu aheruka, uyu munsi turaza kugaruka kandi kubijanye n'ibibanza cyangwa amatongo yagiye ari hagirwa n'abategetsi bo hejuru mu Burundi ko abanyagihugu bayanyazwe batunganirizwa bamwe bagatabwa mu mvuto abandi bakicwa barashwe. Muraza kumva Odasa Byarimana umuyobozi nshingwa bikorwa wo munani rw'amashirahamwe Forske. Amakuru tubategure saya gusa tubafite n'ayandi avugwa mu bindi bisata kubana na jewe Jo Philibert Karangwangira ndayabashikirije abandi ko ndafasha mu ngabwi bw'ivyuma na Ivirakoze kaze mwese mwidonido. Radio Peace FM. Murunani rw'abanyamategeko Rassemblement des juristes en action au Burundi Haja Burundi twagomba tuvuge ku bintu bijanye n'intambara yo muri Kongo nkuko dahegesheje kubivuga. Burundi buguma burungika abasoda kurwana muri Kongo mu ntambara atanyungu nimwe abarundi babifisemo. Hejuru rero yuko atanyungu nimwe babifisemo nta kindi turemanga neza yuko atakindi kibajana atari kuja gukora ihonyabwoko ry'abanyamurenge y'abatutsi bo muri Kongo bafatanya na FDLR bafatanya n'abantu bose bagomba gukora ihonyabwoko. Rero twagomba dukeze bive ku mutima abasoda barya umutima amenyo bakanka kuja gukoreshwa iryo bara bakanka kuja gukoreshwa ayo mabi y'agahomerabunwa ayo mabi y'ihonyabwoko. Ikibabaje turumva neza yuko harimo abo baca batahana bamwe bakaja kubica kubera base gukora ihonyabwoko babatumye, abandi bakaja akabafunga bakabatoteza bakabaturubika bakabaja umutima. Rero twagomba dukeza abasirikare barya umutima amenyo bakanka kubera ejo aho bukera intayi izosasa ko kuri leta y'u Burundi ibazwe ibibazo byose amabi yose ikirakora nayo yakoze mu Burundi. Hejuru yakoze mu Burundi ubu itandukiriye Kongo intambara bagomba bagire yakarere. Twagomba dumenyeshe abasirikare ntibihebure. Amategeko ararekura neza yuko iyo umukuru wawe aguhaye itegeko riboneka neza yuko rikimbere ku bintu n'amategeko urafite ububasha bwo kuryanka. Mugabo mu Burundi ibyo gukurikiza amategeko biragoye, turifatanya nabo tukerekana mu dufise ingene amategeko atagikora. Mugabo amategeko arahari ni meza mugabo ntakurikizwa. Itegeko ribaha uburenganzira avuga yuko hari ikintu bita la théorie de la baïonnette intelligente, bisigura yuko umusirikare n'imbere y'itegeko riboneka neza yuko riciye ku bintu n'amategeko uryanka neza ukaryanka ukarisigura n'umukuru wawe. Mugabo mu gisoda barababwira ngo hari ibintu bavuga ngo exécuter d'abord ngo réclamation après. Ibyo turatubyumva. Ibyonye nta muntu ushobora gushira mu ihonyabwoko kuja kwica abantu bitari mu maraso y'iwawe. Nta muntu ushobora kubwira ngo genda wica abatutsi muri Kongo uzi ko ataco mupfa, bakababwira ngo genda mwice ngo abatutsi muri Kongo mukorane na FDLR. Hejuru rero yuko hari abasoda bavyanka kandi turabakesha kandi turabahityaye ingufu. Mugabo rero muri abo basoda harimo intwazangabo. Ntitwumva rero intwazangabo ishobora kwanka kuja gukora ihonyabwoko hanyuma gacigaruka kwishora ku icumu mu Burundi. Barazi neza yuko
utabikoze ukagaruka mu Burundi ayo mabi ubona jewe nagomba sabe izo ntwazangabo zanka gukora ayo mabi zihagarariko zanke hanyuma zanse zifata ingingo nta n'amategeko babaha agaragara aboneka ejo zobigarama ko ari mwe muri murakora ihonyabwoba ntituzohengeshanya kuja ku ruhande rw'abasirikare banka kuja gukora ayo mabi kubera ejo bizogaruka ibyo rero mwitegure neza yuko iyo leta yatuma kuja gukora ayo mabi izobigarama. ako karakamo k'ishirahamwe Rassemblement des juristes à l'action au Burundi haja Burundi ifatikanije na Radio PSFR ijwi ry'ugwaruka. Reka amakuru turi kwihuciye ku masonga. General Major de Police Leonidas Ndaruzaniye niwe agiye kuramutswa intara ya Ngozi inyuma yo kwemezwa n'inama nkenguzamateka ku majwi 39 kuri 39 nkabura amatari mushasha. Hari kuri uyu wa kabiri w'igenekerezo rya 4 Ruhuhuma umwaka wa 2025 buramatari mushasha w'intara ya Ngozi Leonidas Ndaruzaniye akaba agiye gukorera mu ngata Desire Minani yari yashikirijwe amabanga yo kurongora iyo ntara kuva mu mwaka wa 2023. mu mugambwe MSD baraye bashize ahabona itangazo aho bagaruka kubiheruka gushikirizwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho yavuga ko afise amakuru ko igihugu arongoye umwanya n'umwanya gishobora guterwa n'u Rwanda. François Nyamoya umunyamabanga mukuru w'umugambwe MSD akavuga ko atamahoro azopfabonetse mu karere mu gihe no mu Burundi atayahari. Tumukurikire. Umugambwe MSD washatse kugira icyo ubuze kubyo umukuru w'igihugu yashikirije imbere abaserukira ibihugu byabo mu Burundi. Ikintu cambere cyo gukora nukuzana amahoro nukugarukana amahoro mu gihugu cy'u Burundi. Ico naco nta yindi nzira atari biganiro nivyo twamatsiko turavuga. Kuganira nabo batavuga rumwe, kuganira naye mashirahamwe yose adaharanira ibibanza bya politike. Abo bose mu Burundi bafite ico bashobora guterera kugira bagarukana amahoro. Kuko amahoro agarutse mu Burundi no muri Kongo azobatoye azobaterereye kugira amahoro aboneka muri Kongo. Kuko amahoro ahari mu Burundi nibyo natwe twama tuvuga, hari amahoro mu Burundi no muri ico gihugu ca Kongo amahoro araboneka. Hana ibyo navyo yagiriza u Rwanda turetse ko atari ivyo byo nabavyo kubera ko atibaza ikibazo ati ubwo gwaruka gwahunze abarundi hafi 500 niba batarenga gato, abo bose bahunga iyo ntwaro yiwe kubera ko atibaza ati reka kugira ntibabakoreshe nkora ibishoboka byose nkureho icyatumye bahunga ubwo gwaruka bwose rutahe usubire mu gihugu cyawe. Kubera ko atiyumvira ibyo bintu akaza kuta amakosa ku bindi bihugu ku makungu, kandi ayo makungu yo nyene atasiba na rimwe kumusaba yuko yo kwicarana n'abandi bagatora umuti w'ikibazo cy'u Burundi. Ibyo byose aravyirengagiza. Nibyo rero twashatse kumwibutsa nta n'ikindi tumusaba atari uko agarukana amahoro mu Burundi kugira aterere nawe ayo muri Kongo. Uwo akaba yari umunyamabanga mukuru w'umugambwe udashigikiye ivyumviro bya CNDD FDD François Nyamoya. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aramenyesha ko atazorinda kurindira ko u Rwanda rutera Burundi nkuko ruriko rurabigira mu kwigarurira bimwe mu bice bigize igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo amakungu arebera. Ibi yabivugiye imbere y'abaserukira ibihugu byabo n'abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu, akaba yabishikirije inyuma yaho umugwi M23 ufatiye igisagara ca Goma utsinze ingabo z'igihugu ca Kongo zifatikanije n'ingabo z'u Burundi, bamwe muri zo bakasiga ubuzima abacitse ku icumu bakayabangira ingata. Ni nkuru tubateguriwe na Odas Kaburo. Ari muri iyo nama yo kuwa 31/0 umwaka wa 2025 ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura, inama yamuhuje n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi hamwe n'abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu akorera mu Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje abaraho ko atazorera amaboko kugeza aho igihugu cy'u Rwanda kimutera nkuko kiriko kirabigira ku gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo citwikiriye umutaka wa M23
ugwanira mu buseruko bw'ico gihugu. Ibi yabivuze inyuma yaho uwo muhari witwaje ibigwanisho ugwanya leta ya Kisekedi ufatiye igisagara ca Goma biciye mu ntambara itari yoroshe na gato yahuje uwo muhari n'igisirikare ca Kongo nabo bafatanije harimwo abasirikare b'u Burundi wazarendo abacangero bakomoka mu gihugu ca Romania ingabo za Sadeke n'abandi bose bakubiswe inshuro na M23 bagira ko bigarurira ibice bikomakomeye byari bigize ibirindiro by'ingabo za Kisekedi mu ntara ya Kivu y'uburaruko ari byo Masisi Sake n'igice ca Kivu y'ubumanuko ari naco bita Minova naho hari ikirindiro gikomeye c'ingabo z'u Burundi muri ico gihugu. Intambara idasanzwe muri iyo ntara y'uburaruko bwa Kongo yo kuri uyu wa 2026 umwaka wa 2025 yabereye mu gisagara ca Goma gifatwa nk'umugwa mukuru w'iyo ntara ari naho hasize ubuzima abagera ku majana 7 abarenga 2800 barakomereka nayo abacancuro bashika ku 2900 bakomoka ku mugabane w'uburayi barayamanika basaba guhabwa icanzu baciye ku butaka bw'u Rwanda babona kurira indege basubira iwabo. Ibi byakuye umutima umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye bivanye nuko yari yagiye gufasha mugenzi we gutuza umugwe mu 2023 hamwe n'umuharure bitabara ugizwe n'urwaruka rw'abarundi bahunze Burundi kuva mu mwaka wa 2015. Ibyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yagiyeyo avuga ko abasanze muri Kongo kubagwanirizayo kugira ntibazongere kugira ibitero ku gihugu arongoye nkuko bahora babigira, agaca avuga ko bafashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Rwanda cakiriye impunzi z'abarundi kuva mu mwaka wa 2015. Amaze kubona ko bitoroshe niko gusha coba atumiza abo bubahwa ababwira ko bariko bararera amaboko kudahagarika umuhari M23 abona co kimwe na mugenzi we Kisekedi ko atari abanyekongo ahubwo ari abanyarwanda bariko baratera igihugu ca Kongo. Yatabaje abo baserukira ibihugu byabo avuga ko badatabaye ko iyo ndwano iva mu gihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo yimukira i Bujumbura canke Igitega igakurikizaho igihugu ca Tanzania gutyo ikaba ishwaye akarere kose ka Afrika y'ubuseruko. Bamwe n'abandi bakabona ko President Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yabivugishijwe n'ubwoba kuko ingabo ziwe ziriko ziratsindwa zidashitse kuco yabatumye. Ubona ko abasirikare b'u Burundi bari bamaze imisi ari bo bapfa ku bwinshi muri izo ntambara ku butaka bwa Kongo. Akibaza ko umuharire ditabara ushobora kugira inguvu nyinshi ejo aho bukera ashobora kwikangura bariko badodora ku kirimba iwe nako kwagiriza igihugu cy'u Rwanda ko kiriko kiraha inyigisho urwaruka rw'abarundi bahungiye mu makambi yo muri ico gihugu ari nabo bari muri Red Tabara hamwe n'umuhari M23. Ibirego byose bikaba byariyamirijwe na leta y'u Rwanda abicishije ku rubuga rwiwe rwa X. Umushikiranganje w'imigenderanire y'igihugu cy'u Rwanda n'ayandi makungu Olivier Nduhungirehe yamenyesheje ko u Rwanda ibyo Evariste Ndayishimiye ariko aragiriza igihugu ciwe ari ibinyoma gusa ahubwo ko u Burundi aribwo bufise uwo mugambi bafatanije n'umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo kugira batemagaze ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Tubamenyeshe ko haheze imyaka irenga 2 ingabo z'u Burundi zinje ku butaka bwa Kongo gufasha ingabo z'ico gihugu nabo bafatanije. Kugeza ubu abasirikare b'u Burundi bari i Kongo bakaba barongerejwe kugeza kwitigira ibirenga 12,000. Odas Kaburo Ndagu ukengurukire umushikiranganje wo kwivuna abansa Tribert Mutabazi yaramutse ashikiriza kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 4 Ruhumu mu mwaka wa 2025 ko ibiheruka gushikirizwa n'umushikiranganje ajeje by'imigenderanire n'ayandi makungu mu Rwanda ibyo yashikirije ari ibi nyoma byambaye ubusa. Avuga ko ibyashikirijwe ku gisirikare cy'u Burundi ko cifatanya n'abakora ihonyabwoko mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusangi ya Kongo ari ukubaremeka intebe ishushe. Uyu mushikiranganje w'u Burundi akaba yabishikirije imbere y'abamenyesha makuru kurikira Alain Tribert Mutabazi. Mushikiranganje w'imigenderanire Jean Patrick Nduhungirehe w'igihugu cy'u Rwanda ashikirije nibaza ko ibyashikirije hanini mumurose moye mubaza neza ariko kwijanye n'ubisikaye cy'u cyane Burundi nyirango murazi yuko mu Burundi bisikaye cy'u Burundi kigizwe n'amoko yose abahutu n'abatutsi n'abatwa yango n'abagano bumva hana witubye rwose ubwo bwoko bw'abagano. Murumva rero sinzi rero ubwo bwoko muri Kongo avuga bisikaye cy'u Burundi kifatije n'abandi mu guhonya sinzi ubwo ariko nibaza yuko ari naho nyene
ntuvuga yuko ari ukubesha nko kugira ngo yambike ibara urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi mu gihe yaba amakungu canke ubutegetsi bwa Kongo n'abenegihugu muri Kongo bashimishwa bobo n'ibikorwa bariko barakora mu gihugu ca Kongo, kumbe abandi nabo bakaba bagayirwa. Birumvikana yuko rero iyo bimeze gutyo baca baheza bakavuga aya muhe bijanye hanini no gucyoza canke no kubesha, ngira ngo murabizi ko mwene izo mvugo zama zashikirijwe. Aha rero tubamenyesha yuko ivyo bintu mumva ko namwebwe bidashoboka, kuko urwego rw'igisirikare rw'u Burundi murazi ko nyene rutunganijwe n'abarugize n'ivyigwa ruronswa naho ruja hirya no hino mu bihugu bitandukanye hose. Barazi yuko abasirikare b'u Burundi bagenda ku discipline, kandi ico kijanye n'ivy'ubwoko murazi ko mu Burundi twe twakirenganye tubanye mu mahoro n'umutekano. Hari uwashikirije nayo kijanye ngo n'ingabo z'u Burundi ziri muri Somalia, aho kumbe yafatiye kwikete igihugu cya Somalia kigize kwandika umushikiranganji wo muri Somalia twandikira, nibaza ko naho nyene umuvugizi bwo kwivuna abansi bahaye umuco. Uwo akaba yari umushikiranganji wo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi. Ikibazo c'abategetsi bihagira amatongo cabaye ndanse mu Burundi, mbere rimwe rimwe mwene ivyo bikorwa bigahite bigakorwa na leta y'u Burundi ubwayo. Mu runani rw'amashirahamwe haranira agateka kazina muntu Forske bagashira ahabona zimwe mu ntara zagiye zirabonekamwo ico kibazo kenshi, aho bagaruka nahubatse ikirimba c'umukuru w'igihugu mugabo gushika ubu akaba atamizibukiro abanyagihugu bahanyazwe barabona, ahubwo bakaba batega ubwoba mu gufungwa. Ibi biri mu cigwa kidasanzwe cakozwe n'ubwo runani nk'uko bishikirizwa na Odas Habyarimana, umuyobozi ntunganya bikorwa mu runani Forske. Tumukurikire. Iyo ngingo yo gukura abantu mu matongo yabo kuneza y'igihugu kuneza ya bose, hariho ico bita Commission Foncière Nationale, umugwi w'igihugu jejwe amatongo ubiza gutanga avis. Rero hariho procedure ingene bitangura, ingene bamenyesha umugambi ugomba ko hakorerwa no gushikaho hafatwa iyo ngingo, hanyuma bakanabimenyesha ico bita la publication de l'expropriation. Hanyuma ikindi gikomeye cyane nuko umuntu ugira kugwa mu itongo ryiwe ahabwa umuzibukiro, kandi umuzibukiro utangwa imbere yuko akugwaho, niko amategeko abivuga. Bagaharura agaciro k'iryo tongo canke n'ahari inzu birashoboka, mugabo bagaharura bakabona la vraie valeur, hanyuma bakaca bamuha umuzibukiro imbere yuko ava. Kandi birasigurika none umuntu umwangaje ukamusambuza canke ukamutesha aho yahora arima atashoboye kuronka ahandi umushize mu barabara. Nico gituma iyo phenomene byo kwaka amatongo abantu kivunga twitegeko hazoba ingorane ejo hirya y'ejo, abanyagihugu bugariza ubutegetsi bugariza inzego zitandukanye, nimba ari buramatari yafashe ingingo ejo hirya y'ejo bazomugariza, kuko umuntu ariko ararenganywa birafitiye bimara. Mu ntara imyaka 10 uyu tugiyemo no 11, no kuvuga yuko hagezaho babona ko bariko barabahenda abo bantu. Urumva ni benshi cyane baje inama kugira ngo barabe ko bo kwitura sentare, hanyuma bari batanguye kwegeranya uburyo kugira ngo barondere umwavoka, umuntu abashigikira mu by'amategeko, amavoka. Hanyuma abategetsi Service National de Renseignement icitangura kuvyirukamwo kugira ngo babatere ubwoba n'ubaserukira kiretse niba yobereko nko muri iyi minsi afunzwe bamubwira bati ivyo bintu hagarika, nimba wari ufite parcelle yiwawe reclama, rondera kurenganurwa kuri iyo terrain yiwawe, iyo parcelle yiwawe, ivugire ureke kuvugira abandi. Nariko nderekana rero yuko by'ukuri nta bahawe umuzibukiro, imyidogo ni yose. Kandi none avuga yuko ubwa mbere aho hantu hari kuja ikirimba cy'umukuru w'igihugu mu ntango zari kuba hectare 40, mugabo baraguye bati hazoba n'amakartier gushika ku hectare 160. Mu kuvuga n'abatari bashikiriwe mu mwanya wa mbere ubu barashikiriwe. Uwo akaba yari Odas Habyarimana asanzwe ajejwe gutunganya ibikorwa mu runani Forske.
hari umunyagihugu yitwa Bonaventure wo kwibarabara rya gatatu ryo ku mutumba wa Bukeye komine Nyanzarake intara ya Makamba atabarizwa aho ni nyuma yaho arakubitirwa mu gasho na chef de quartier afatikanije n'imbonera kure zo muri quartier nyene akaba yaborejwe igufi ijoro ryose abavyumvise bakavuga ko yaraye araboroga ni nkuru dushikirizwa na Claudine Ndayishimiye watabariza akaba n'imvukira ya komine Vugizo akaba asanzwe aba muri quartier ya Bukeye kwibarabara rya gatatu mu ntara ya Rumonge akaba asanzwe arangura imirimo yiwe muri iyo ntara nyene mu bijanye n'ubwubatsi mu buzima bwe bwa misi yose. Bonaventure w'imyaka iri hagati ya 30 na 35 yafashe na chef de quartier ya Bukeye usanzwe azi mu mabi yo gutoteza abanyagihugu na cane cane abatavuga rumwe canke ngo bashigikire umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kandi bakaba bari basanzwe babana aho nyene kwibarabara rya gatatu. Amakuru twaronse avuga ko imbonera kure zifatikanije n'urongo iyo quartier bafashe Bonaventure baramutwara mu nzu iri ngaho nyene y'uwarongo iyo quartier baramuboha baramuboreza igufa akaba yatwaye kuva mu masaha ya 8 ararara buroga mpaka mu gitondo. Kuvuga wamufashe n'umudokratiye waho nyene gusa asanzwe ari umunywanyi wa CNDD-FDD rero yari kumwe n'imbonera kure kandi urumva ngo bamuraranye ijoro ryose bamuboshe ngo baraye baramukubita bamujanye kuri polisi za 8 z'umurango. Intandaro y'iryo kubagurwa yobara amafaranga yarungikiwe na mwene wabo ari muri Zambia kugira mugure parcelle ivyo ashobora kuba atakoze. Abanyagihugu bagasaba ko ayo manyanga yo gufungira abantu mu nzu yohagarara kuko biciye kuri n'amategeko. Aho ni nyuma yaho Bonaventure ajanye mu gihe cy'isaha 8 z'umurango ku gipolisi akaba yari yarakubitwa aho bivuga ko hari n'inyandiko yoba yasinyishije ku nguvu. Tugerageje kurondera utwara igipolisi muri ako gace azwi nka Jean Claude ntiyigeze yitabiye telefone yacu nayo kuva tumurungikiye ubutumwa bugufi twarize dusoza iyi nkuru ataratwishura. Claudine Ndayishimiye nawe ndagukengurukire mu gusozera aya makuru miliyaridi 10 z'amafaranga y'amarundi hamwe n'imiliyoni 10 z'amadolari niyo igihugu c'u Burundi kimaze kunguka kuva gitanguye kurungika abarundi kuja gukorera hanze y'igihugu nko muri Arabia Saudite aho abashiki 17 bamaze kuja muri ico gihugu gukorerayo. Ivyo vyashikirijwe na Albert Shingiro mushikiranganje mu vyajejwe harimo imigendane y'u Burundi n'ayandi makungu mu gihe ubwo bushikiranganje bwari buramutse bushira ahabona ivyo bwaranguye mu mezi 6 aheze hari kuri uyu wa mbere w'igenekerezo rya gatatu ruhuhuma uyu mwaka wa 2025. Kubw'ivyo mushikiranganje amenyesha ko muri iyi myaka 3 hoba hagiye kurungikwa abarundi bashika 25,000 mu gihugu ca Arabia Saudite. Albert Shingiro amenyesha ko babandanya gusaba ibindi bihugu kugira harungikwe ugwaruka rushobora kuja kwisumamwo muri ivyo bihugu nyene navyo akaba ari Oman, Emirate, Kuwait hamwe na Gabon. Nino hari dusozera amakuru twabateguriye kadabashimire mwebwe mwese mwakurikiranye kuva mu ntango zayo nibagiye ivi rakoze ari karamfasha mu buhinga bw'ivyuma nayo jewe Geoffrey Bert Karangwa nariko ndebashikiriza mu ngundiye twohana isango ku munsi w'ejo nagahwana.